Abakenguza amateka bamaze gusigurirwa ibiri muri iyo nteguro y'itegeko igiye gutuma kuva mu mwaka w'ibihumbi 2024 ibihugu bigize umuryango wa Afrika y'ubuseruko bikoresha ifaranga rimwe, nabo barerekanye amakenga bafise aho bavuga ko Burundi budakwiye kugenda gihutihuti muri uwo muryango, na cane mu kwemeza iryo faranga rimwe bisunze ubusumbasumbane buhari mu bisata bitandukanye muri uwo muryango, na cane mu bijanye n'iterambere. Umushikiranganje ajejwe intwari ibereye yarerekanye ubwa mbere ko hariho inyungu zitari nke igihugu gishobora kuhungukira ko kandi n'u Burundi buzohatakariza bitari bike. Aha twovuga nk'ifaranga ry'u Burundi rizoca rihinduka hamwe nuko hazoca habaho ibanki nkuru imwe muri uwo muryango ugize ivyo bihugu. Ariko rero uwo mushikiranganje yaciye ahumuriza abo bakenguza amateka aho yabamenyesheje ko hobaho ukudakingira ikibaba bakaboko kugira ngo Burundi buzoshobore kuvyifatamwo neza. Hanyuma ibi byose birasaba ya discipline budgétaire dans la gestion et la rigueur. Karaba ko amafaranga yinjira yose ta biza amafuite biza biraca hirya, kuko nukuri Burundi amafaranga ashobora kuboneka kandi ariho. Icyo tubuze ahanini ifuke niyo rigueur navuze tuyishyizemo tukayishyirako kashimika mu wese ahari akamenya ko igihugu ari cacu harataza kugikorera urahuri taza kubuza ikosa iryo ryo ryose, cyane cyane kujanye na ibyo bya corruption, bijanye ni za fraude. Nukuri amafaranga zo kwinjira ari mesha kwiye ku buryo tuguma dans les limites acceptables. Izo nsiguro z'umushikiranganje ajejwe intwari ibereye zimaze kunyura abo bakenguza amateka baciye bemeza iyo nteguro y'itegeko atanumwe avuyemo.